nimba mufise ikibazo canke mugomba kudufata mugongo canke mugomba kwifatanya natwe mu bisata bitandukanye bigize Faraja Group nko gukina, gufasha abagowe, ivugabutumwa, gutamba, kuririmba canke gusereva mu manza zitandukanye, mutwakure canke mutwandikire kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52. Faraja Group ikorera aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera, aho naho ni mu Caramaga hahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid aho amabisi asanzwe akatira. Facebook yacu nayo ni Faraja Group Burundi. Merasi mugabo maduruba kumumamagara mw'izina none soneye ko bakwise gute no ntabana dufise umumamagara mw'izina abana babiri bose dufise ubureze ndakwita mvuye kure Merasi ubure ndamugoma mpindura uyivyo n'amakosa sawa ikibazo imuzanye wazikorora jeje ndakugorora impuzu ase maboko Mwiriwe. Mwiriwe kibondo. Mama ndakubona. Ego, karibu. Ego. Ndateguye. Je kumuraba mama. Nasi umwana wambe kumwirukana. Ahubwo nyene. Naje ko turamutse. Je urantwe. Muraba kumubwira iki? No nkubu watetse iby'umugabo ajya. Mve papa, uteka iby'umugabo ajya. Ha? Je twaragabuye akazi. Uno munsi ni washikiriwe guteka. Aho mwana. Ahubwo mama wewe sinzi ukuntu umeze. Yo, imfizi y'intama itendera nka nyina aho kibondo. Ntumva. Ahubwo nanje bamusitangura kugabura. Ntaco. Uno munsi ndatangura guteka. Ugabura na jewe. Ego. Jewe. Cyane gose. Oya ma. Urumva? Umugabo wanje arateka. Mbesto nari he? Stoni sinani yaratembe. Anainje kumuraba. Niwe nari nkumbuye. Muri mwese narimwe nari nkumbuye. Oya. Ya nduru yanyu nguma mutera. Oyo so sinzi ko yarezwe. Sinzi ko yide gardienne, sinzi ko yide no mu wambere ni hatari. Mama, sagiye ko mugabo ko yatetse. Kandi no musi rero uraza kugumba. Bye musigane. Ego kibondo. Ndamukirira Stone. Sawa. Wandumva mwana wa wararezwe neza. Uravyumva? Uno musi nuzoteka. Kandi agiye. No impuzu ntasinze wazikorora. Tiraho turaheza. Kikaba cikigaba. Iratuzaniye Faraj ni Faraja Group. Papa byari ibintu binduhije muri no rugo, vraiment turarushe. Imisi yose mwama mwajyanye na misi yose mwe mupfiki abantu batebe birigwe badutwenga yitwa ngo murakijijwe. Papa nta biragoye no musi n'ijambo nari guteguriye wewe ifo yikuba umugabo ukaganza. Umviriza ijambo riri mu Bikorinto ba mbere uramva igice ca 11 ku murongo w'icenda havuga ngo kandi umugabo ntiyaremwe kubw'umugore ariko umugore niwe yaremwe kubw'umugabo. No ifo yikufata ingingo reka burya no kizwa agenda kijijwe mwana kandi ngira urabi. Papa gukizwa sinabiguhoye sivyo imbere ya pasteur wewe meye gute azokubaha nawe umukunde kuya ngumba bisigura. Papa umviriza nakubwira ikintu kimwe sawa, fata ingingo nk'umugabo. None ngamwe muri ko muratorera gute? Muri ko mutorera gute? Imisi yose ari injyane nimurara n'inzara mufise byose munzu ariko amahoro jamais kumva nyabaki. Stone ndiko ndasenga Imana izobikora. Ndiko ndasenga inge nitabe telefone gatoya. Wisheri utinda gusange akora twenza umviriza genda sona nyoko bawe baragutuma ugumucira mwijambo je ndikunda yaga n'abavyeyi wabuze ivyo ukora. Abantu bagora taha sinza nabikubwiye rero abantu bagorana umushiri wawe ashaka kumukambira nkuko hoye ega sindi mpene papa babo mukiziriko mizosi bagume bakwega. Oya Jesu ko naremwe oya vraiment oya wonyine ijya inzoza numvugira ngo mama hereje kungozana amahereje kunkwera amukabiri ko mukankamira nkuko Jesse nanse kuzonkwera ariko umuntu ifo kumwubahiriza. Ejo twari kumwe n'uyu munsi nyene nampamagare wewe ubona ko twari mu kiyaga yavana yuko ari byo bakeneye kukubwira. Jewe rero sinte suwari wewe so none je nibankora mu jisho kirazira. Eko ariko papa reka turekane n'ivyo sivyo je ngoma ndakubwiza ukuri twebwe turarushe sawa je ndarushe mushaka nzomoka ngende nakindi gisigaye
hari igihe bizosinda bikaja ku mugaragaro sinzoja ku kazi imisi yose bambaza ico mupfa na mama jame n'abagenzi banje basigaye batinya gushika mu rugo turasubire dayeri ndagiye muri siporo sawa nta kibazo mugabe bizoja ku mugaragaro urarindira we gusa komeza dusenge gusa iratuzaniye ni faraja grupe sheri wishe ndaryohewe cyane kuri ahantu kurema mbona turi ndumva ndahantu hatuje hameze neza hari pose hari agacereno antangera iracari imponda none biraguteye umutima mwiza cyane nawe iyo bitantera umutima mwiza sinari kuguhamagara ngo dusangire okay none sheri ariko je nagira ndakwaza ikintu kimwe kubera iki hariho umwanya umwe unkunda uwundi mwanya naguhamagara kuri telefone ukaca unsamira mu kirere ukamenga urabona ico ndi kwanza umutima wawe ikibanza wo bumpa sheri utaravuga menshi na maremare je ndibaza ndagukunda urabona urukundo ndagukunda sheri oya ryaruribuka ingene wanyishuye kuri telefone kwanza ahubwo je nije nari kugutatira gutelefona ndi kumwe na papa turi mu ijambo haje waranyubahutse sa haje wara papa ngaha nanje ngaha none kandi phone yari muri haut-parleur none yari muri haut-parleur ntushaka kumbwira buke twumvikana umutima munda apana kujusamira hejuru umviriza ndakubwira umuntu agukunda nugutatira akakwereka ikosa wakoze ryari kosa naca nishofa kubwira ubona ati sheri wanje arankunda ntashaka ko agwa mu ikosa narinzi kushika usaba imbabazi kiganda gusaba imbabazi ariko ntaco zeka tubire ariko ndibaza urukundo ndaruguha kandi rurakwiye sivyo bijya navyo byararenganye basi je m'excuse sawa yego amasheri je n'ubunye hariho sije ngoma ngarukana hari ibindi bibazo oya si bibazo urumva hariho sije ngoma ngarukana n'ubwo ndabikubwiye bice bikinyuma amatwi bikirengana bikigiye je muhira barandi utiresi numva mu majambo make oya si kuvuga ngo ntiwo kandi mwe abakobwa muravugana sere bavuga amatwi ari mu rupfu ntiyumva mugabo vraiment none sivyo ushize muri morogere ushize muri morogere ndikiziga duko turaganira urumva ubona je nishofye ivyo mbwiye sinishofye murabo bari ishofye je ndakuze siko muhira barandembeje sheri dukore mariage dutegure mariage erega turakuze ubu dushaka gutegura kugira ngo mu misiri imbere dukore tukubaka urugo rwacu subiramwo ega hari ivyo ntumvise gatowe uvuze ndakubwiye dutegure mariage tuze dukore mariage yo kwanje turakuze hari ubanyagomba rongoko ya je nawe jewe yego shemviza nimba ushaka yuko tubana yatuganira mariage ufute sivyo seri kubera iki je nakubwiye ivyo bintu vyihoze uvyihoze umutima nurabishaka ngira mariage ku nguvu oya ntugira mariage ushaka kuzonganza ushaka kuzonganza unye turakuze dushaka kubaka natwe ngo zaje nkwa rero nkura mu nunkwe bimeze ibintu byose ni mu mwumva ega nawe unkoye noza duko bimeze se none tuzokundana gushika kuwa kangahe gushika ryari tuzokundana umunsi imana yashize ko akoro n'umutima n'ubwenge kavyemera je tuzogirana mariage none ubu ndaguhenda ndagucamwo nta na kimwe je urankunda kandi nanje urabizi ndagukunda kwanza nacerewe ku rusengero ivyo bintu tuzobisubiramo kandi ikintu ca mariage ntuzosubira atari je ndakizanye jamais shiri kubera iki ariko uko biri kose nzoguma ngarukana ico kibazo kubera nta kuntu twoguma turi nico wari wanterefoneye ejo nico wari wanterefoneye naco nyene cyari mbiza ndakubwire rero guhera ino saha nusubire kunterefona utansavye imbabazi ku kintu wambwiye ca mariage shiri kubera je usuko je nibantegeka no shiri basi no niryo sheri uno munsi ryohera mariage usubiye kuzura yivyura mu matwi reka tugende gahoro basi nakare narishe guma impande y'izo njya narishe gumaho je ndagiye mariage yagira kwigufa ingo ndakubarira mane yanje none uyu mugabo uyu muhungu sha byarampindutse kweri nkako munda ariko reka ndabe ntekereze mugabo ntegereze ndabe iyo bitera bija iratuzaniye ni faraja grupe Kingi we Kingi yo Kingi ni wewe nimeza kwere ndakomeye ndakubona amakuru yawe none amakuru y'iminsi
je nimpore kabisa je ndashima none umugenzi wawe arakomeye asharaho araho nejo twari kumwe kingi ndakuronse nawe ndagukeneye kingi je ndasi ikintu ndakubwira nshikirire Stone kingi je Stone ndarushe aho ngeze ubu ndarushe n'ukuri kingi Stone ndamuproposa dukore mariage kingi ubu turakuze dushaka gukora mariage tukuba ku rugo rw'iwacu kingi ndamuproposa nkamubwira dutegure mariage twuba ku rugo rwacu kugira je natwe tuzorabe twevoriwe tugere kure nk'abandi mugabo Stone ntanyumva Stone ndamubwiye mariage ansamira hejuru kingi mushikire ndazi ko ari umugenzi umuhanure jewe byo nokubarira bana ko Stone ari umugenzi ntaco duhishanya jewe na Stone ariko Stone muri no misi ikintu no gusaba gusa ngo musengera ukamuba hagufi kandi ukagwiza amasengesho Stone ndamukunda kandi Stone ndamusengera ndabizi ko umukunda kandi nawe ndazi ko ukunda mugabo Stone hariho impamvu imwe ituma atashobora kugira mariage impamvu ya kandi iyo mpamvu nanje ntayo yambariye yarasi kuyimbarira hanyuma uzura musengera cyane wazi kusanzwe nakijijwe kingi ndakijijwe ndaza abantu mukijijwe mwe kumwe masengesho ntibibagwa nabi cyo nashaka kukubwira kimwe gusa ndabona ari urugamba ruhambaye wewe komeza umfashe uje ku mavi nanje nje kuyandi dusenge sawa kugira turabe ico vamo sawa reka je ngende ndabungabunga buke mpenda buke numvira ico vamwo anaringiye imbere ari ahantu bari bampamagaye ndiko ndagucereza nawe warugiye kingi reka dusenge Imana iratuzaniye ni faraja rupe ariko mana umuntu aragenda akabora kabisa kigabo kiraho kingeze hano je nyimba nkumugutura nzofata igiti nkoreshe sinavyumva ngeze hano ni sawa ko widodomba nibiki oya so angeze ahantu angeze mu bwonko nihageze mama kuko udashaka guhicubahiro papa abwo nasenga ndagukenenga je nenzi nundi umuntu mwapfuye ibintu by'amafaranga so wawe nuri kuravuga kandi uravyara butomera nkawe nuri kuravuga ngo ikigabo ngo uzokikurugutura gute mviriza no mama ifo kumuha respect yiwe yagukuye iwanyu n'umugabo Stone ngomba runyubakire wewe Ndi nyoko munyubakire lashonje sifunguraho umugore wawe sa nakubwiye nanje ko nakukeneye ngaha utanguza urugo rwawe urakuze usengaye wowe Stone mama rekizo blague sha ufite imyaka ingahe wewe warayibagiye none ntuzi imyaka yiwanje niyo mpamvu ndakubajije harageze nako bakurugo rwawe cyamere nkasa mama sifungura nahuyeho na mugore wawe Javye wumva nani nakwise kuri umugore wanje umviriza mama je nukuri umviriza ndakubwira ikintu kimwe ibintu mugira na papa bitugeza ahantu kandi si vyiza sawa imba vyakurambiye rero nakubwiye ati genda utanguze urugo rwawe jewe rero kubaka ntiharagira no sinabikubwiye ko hataragera utawa si wowe aha ushaka je nawe Stone ninge mwonka so wawe Stone nabara ndohagara uhagaze imbere yanje sawa ndi kukujya mu bwonko gute shaje uragenda waye nukonzi mama nukuri kwimana nibiki papa aragira sinamwaye n'ijido imwe yindi urabona nibiki mama kuje ndababaye ni ko nagenda mu pesa sinurukonzi yinde tsaze kwa rugabo mana nakubwiye bugire ubwenge wa mwana mama je uragenda ruhaye byagenze gose yose none ama gutogabuye ataka kuwa mbere nanje ataka kuwa kabiri nambwiye ateke ngo ntateka kuvoma ubu ngo ni byose aramaze iminsi kujya mu restaurant none ubu rero je narambiwe ndaje yo mpore kibondo Pamela banzure wari umaze iminsi umeze kukwezi simbaha Pamela uyu n'umugabo wawe canke n'undi umuntu musanzwe muzinanye uko nyene ni rugabo nyene rujyanye n'uzi gwibofre kwawe rujya umugabo wawe mwagiranye ubukwe ni uri kuraha izamu ateka vome nawe uteka uvome none ubukwe ni giki none afite amaboko habwo nyene mama je ngaha naje sinzosubirayo guteka yahora teka kuwa mbere nanje ngateka kwa kabiri kuvoma yahora avoma ariko ubure byose yabihagaritse unazosubira kuvoma unazosubira guteka namugeza n'umukozi yaransi je kandi ubu nzosubira yemeye yuko umushahara hembwa awuzana akabaje ndawubika aha naje mare vuganye
mwana we kura neza wihagarara naje azoza haza gukura ngahe nyene mama uri kurica umwana wawe uri kurica umwana reka ndamwiciye sigwanye ni kwawe sawa je turasubira injya zawe ntuzinyeme sawa mugire umugisha mu rugo rwanyu wese ugu wawe suvuka igifu cy'umuhungu kimeze nka se bose yarakurodesha ihoze ujya shama mu ihoze mwana umviriza niwemere ko umugabo akugenderako yacyo ntigishoboka icyo afise amaboko abiri niyo ufise n'amaguru afise amaguru abiri niyo ufise amaso ni abiri yose none kubera kuko rikoga byose wenyene kizire icara ngaha mwana nzokureba azokwirondeza biramusha iratuzaniye ni faraja rupe mbanje kubashimira cyane umuryango wanje mwitavye akamo nabateye hama je narifise ikibazo ginini gikomeye cyane muri jewe kimbuza n'itiro no gufungura nabi nonze muko murabibona na mwebwe mfise umuhungu ni kigaba kigeze ahantu afise amafaranga ariko nashaka kubaka urugo rwiwe nashaka amenye basi ambwira turi kumwe nshaka kumenya impamvu rero adashaka kuja kubaka urwiwe cishingeneye ko amvira mu rugo ndakeneye kubona yuko navyaye nkarera nkakuza hama nkabona abuzukuru ndakeneye kuzukuru birambabaza rero ko ndabona kuzukuru ndanje umumbarize ego murakoze nibaza ko mwaciye ku masonga muratugira ikibazo aho kiri ariko kandi umuhungu kuravuga ni umuhungu uyu Stone atari karagomba kubaka nk'uko muvyifuza kandi Stone nawe turamubona ngaha ni hari kandi ndabona ni umusore ashajije nanje kumbura icyo kibazo nacibaza mugabo reka tubarire none bimeze gute ufise ingorane imeze gute ko abavyeyi bagutera kamo ntukumve byo bimeze gute ndashimye ko numuhaye rino jambo oncle je ngomba nakubwira ikintu kimwe sivyo usi mushikawe cyane gose kubona yabakoranije je nta kibazo nahi bayi surprise kuri jewe nta kibazo je ngomba mbaza ikibazo kimwe sawa byari kwa nta kumwikomo yuko nashaka kubaka mu bantu bakomeye je ndazi ko nkomeye kandi ndimwo ico kibazo ntanakigire shaka mbaze mama eske mu rugo nimba ushaka ko nubaka ninde afise ijambo mu rugo ngahe wacu nimba ari papa arifise byaca bimbwira nimba ari papa ategeka mu rugo abimbwira nkasanga ni papa ategeka mu rugo ari wafise ijambo rya nyuma jewe inzoga yose munca ndayitanga ikintu cyose muca mumbwira nkore ndagikora wowe ufise ikibazo cyuko papa wawe nta jambo afise mu rugo nta jambo afise mu rugo nanje nkarongora agashaho nkazana umugore sinzova mumera nka papa singira ijambo ega rigene na papa bamugarana ngaho ivyo ko atabivuze iyo niyo ntumbero nyamukuru jewe icari carambugije nico bashinga naye je nkasanga papa ari wafise ijambo nkasanga papa ni wasuma nkasanga papa niwe yugara umuryango wa portail aho papa dahora telefona ngo vyukunyugurure mwana kugurura reka sha oncle twiwakiye kuri vyinshi wa mwana wibugira ibanga sicyo cyo turavuga ivyo imbere yuko duha akajambo kumbura n'umushinga ntahe banzubaze mama ati ivyo bintu Stone avuze nivyo reka papa hoho baza papa irinuze warubizi wewe iyi afere waruyizi ko twicara no munsi inama nta niyo je narinzi nashaka muri babitumiye murandindira mambangira nashaka mbaze Elvis muyomba wawe nawe ndabona ko turi kumwe ngaha muri make ibyo Stone avuze ari cyo biziko wewe kugira ngo dushobore kuba twogira ahubwo nanje birantangaje kuba ariko aravuga yuko ariwe abyuka kugurorera se kandi umugore wawe hari mufaso turakeneye je naje nari nkeneye kwimenya kuko ndavyumvise ubunyene urazi ko bari kumpanuza byinshi tutenze kuba beshi hagira ico nterereye mugabo ivyo ntavyo narinzi mufasoni tubwire ivyo bivuga ko iki by'umuhungu wawe ashoboye kuba ashikirije muri kano kanya jewe ndabubaha kandi abakunda sinzi ko ari gutarigwa ku mwana none nk'ivyo abivuze abikuye he ndiko ndabaza igituma ntaja kubaka ivyo kuba afise ijambo
hariya ibintu abantu bubu bishigikira bagashaka ko umugore ari gukora ibintu byose usanga agiye ari yabonye hirya yeje ariko arafasha kumesa ibyo si bisanzwe ku bantu babaye icyo nani cyo navuze mutama nyine urugo namwe murabivuga ku iki ibyo byose bimaze kuvuga onke umviriza ntituje kure yitwariye je ntiyitwariye mutama sivyo dushaka twishure ibi mvuze nivyo sivyo papa ni wategeka dushaka mama atwishure ego canke we bibiliya singiyo n'umukozi w'Imana ga onke cyane gose nateba beshe turaba abakozi b'Imana bari ngaha bo none kambanze mbaze mutama w'ibyo ahubwo mu mukwe uri kura mugorera ubwenge mubaze mama kuko niwe yadukoranije mama aba ari we mbaze nabivuge je navuze ivyanje mushinga mufaso urabivuga ko iki mu majambo atomowe mu majambo yose kuko urumva hari ibibazo ndiko ndumva nanje ndiko ndumva ibintu by'ibibazo nimba koko ashobora gufata impuzu akazimesa ako nakantu kambere kagusohotse mukavuye mu kanwa kiwawe urumva ko hari ikibazo gishobora kuba kitoroshe tugire mu majambo avunaguye kandi mu majambo atomoye yaramvuye amategeko niwe yatanga koko mutamaroti ngire ndakungane kugira yishurire hamwe hari ukuntu yavuze ngo aronze basi navuma vuga ko adatanga rasiyo umugabo atamuha rasiyo umuntu agenda byumvishije natwe tugira ico duteye ico nagomba ndagishikeko ariko byose ntaco aca byishurira hamwe niba adatanga rasiyo ari byo bibazo byo konda nibiki byose duca tuvyumvira ngaha hanyuma tugira ico dushitseko kaze cyane ariko murakoze none ibyo byatumye Stone kwera atubaka ibyo nyene Gaston nivyo tubaka ego mama nico nukuri aha nibibaze ngo nibindi nico ikindi yonke ega Pamela sigaba ngaha Pamela ranateye n'umugabo none ntari ngaho araha maze amezi ayo 3 natashe hirya yeje ndamusanga ngaha amuraga Pamela murakomeye beko muri munama mama nivyo nyene bimeze yaraje arata n'umugabo none bigabo bitagira indero ndabira ega yari hafi ntumubaze ngo niyakiza yari kwaratwumviriza okay ntacyo akabazo kari kwa kumufasori wacu ngaha none ikibazo kimeze gute gushika ubu ikibazo kimeze gute nukuvuga ko wewe jambo ryose baragigaruriye mu rugo ni ufise ijambo rya mbere n'irya nyuma erega je sico nashatse guhagararako nashatse ko dusangira ibikorwa n'umugabo erega ibikorwa ni babiri tugafashanya nyimba menshi no musi akamesedo none ivyo byatumye utubaka Gaston wanje n'ukuri kw'Imana amesho no muzi ukameseje atetse no muzi ugateka hiye turakundana reka turabice ijambo ry'Imana Bibiliya nayitwagije ngaha muri mushakoshi ijambo ry'Imana riravuga neza hariya mu Banyefeso igice cya 5 ku murongo wa 22 aho indangamajambo ivuga ngo umubano wo mu rugo w'abakristo kandi muri abakristo sibyo none cyane gose ngo bagore mugamburukire abagabo banyu nkuko mugamburukira umwami wacu umwami wacu Kristo Yesu ntumugamburukiraga mufaso yo ndamubaka n'amarambusenze igihe cyose iyo ni Bibiliya none ni jambere wumva cyangwa umaze gutahura yuko umugabo ari umutwe w'urugo je ndabizi mugabo jewe nabona ko ari ugufashanya nk'abubatsi roti genda kunganira ngaho none uribuka ibyo mwasezeranye igihe mwaragana cyane gose yuko uzomwubaha nawe akagukunda none uramwuba mu byukuri tuvuganire ahagaragara ku muco nimba byahoshika umugabo wawe ukamukoresha ibikorwa bimeze nk'ibyo kandi vure urabona aratekanye kuva aho twatanguriye kuvuga nta n'ijambo nimwe arigera akura no mu kanwa n'umuntu w'umupore vrema abandi usanga bama bariko baragwana vyamarindura umugabo ko yashoye gutekana Burundi ntarahuta n'ikofe kwere nukuri urumva ko wewe wari waratomboye ahubwo n'ivyo bandi bavuga bati umwungu uryoshe utora umwana uyu mugabo wawe wakombye kumufata neza ukamufata nk'umutwe w'urugo ni ukuvuga ngo ugaca bugufi ku kintu cyose ukamugamburukira nawe akagukunda kuko role yiwawe ni ukumugamburukira role yiwe ni ukugukunda erega okay ndafise ijambo hagawurya mama yari yarambeshe ibikorwa byose n'umugabo yakora byose narabingeso ya mama ariko je ndafuye nawe niyo muntu mbere yatumye waho kana
naje nga kubwa mama uyo ambwira ngo ivyombo ngo ni wa mesa aje naraje umviriza ko yaretse mama oncle je ndibaza twaganiriye sawa tumere nk'abakonkira ikiyago ariko ndagomba ndabasabe vraiment mugire hinduka mutangure bishasha vraiment nukuri mufasoni mutangure bishasha nukuri urugo rwanyu rube icitegererezo ciza byongera nagiye mu kutamenya mushinga nahe wanje Meransi mbabarira yego papa Stone papa Pamela mbabarira nukuri ibyo nabukoze byose nabikoze mu bujuju ntangere ntarinzi abivuze bikuye ku mutima nukuri Imana mujura bibona ngirira imbabazi Stone mwananje adani wumva amahoro Stone mwananje amen ngirira imbabazi narafashe nabi pa wawe ndabatoteza ndabona ko ndi gihanganye mu rugo ariko ishishimira Imana nuko yahaye umutima wo kwihangana mufasha wanje akantahura mama harema rero nawe wa mukazana vuba yo anore gahemwe Pamela dosubira mu nico ego ibintu bigenda hanyuma Pamela kumanuro ziyiwe ni nkiza mama wawe naramwoheje umugabo ni ikintu cyo kubaha ni ikintu cyo kubahiriza sivyo ego kugufasha utuntu ushaka no mufasha birasanzwe mugabo kumuha amategeko bikunze vyase bikukama amategeko nkuko mengo ni wewe ugomba kuba umutwe w'urugo ico ni ikintu Imana yo nabahanira nabahora kandi kitoborohera mu buzima bwayo erega oncle nanje baca ndabasaba mumerekeze nsaba imbabazi umugabo yego cyane mumerekeze subire kubaka nta kibazo wamukoze nta kibazo turakureze nabi mama wimva amahoro ma sawa je vraiment ndakengurutse ikiyago kuno kigenze Yesu abahezagire kandi abastere wubake yego navyemeye yego wubake sawa sawa ingo nziza ni sawa yego sawa nta kibazo atubaherekeze iratuzaniye ni faraja rupe ese vumbi ngaho kabati sha besheri je kwikurakora sa je nibikurakora none ko ndanagura ivumbi ku kabati oya we nagura ivumbi ku kabati reka ndabikora reka je ndabikora reka je ndi umugore mu rugo reka sheri reka ndabikora sheri mugabo wahindutse sheri narigishijwe oya reka ndagufashe umvando ndumushinga ntaye wawe oya sheri nkubose reka umuntu agasanga uri kurakora nk'ivyo ucavuga gute ntari kibazo gihari mbese gufasha reka ndabikora sheri je narigishijwe ko umugabo ari umutwe w'urugo urumva ahubwo jewe abagore bafata abagabo babo nabi ndabona nk'ibigugu sheri kuva mbabariye kuva ngiriye ikigongo ndumva ko kumenga ndafise umunezero sinkakare sheri urashobora kumbwira no kwico cigo narigishijwe muhira Pamela ndiko ndabona kuri no munota ko atandukanye na Pamela nabona mu bihe biheze sheri je narigishijwe muhira narigishijwe ndavuga ati umugabo wanje nta kintu agiye kuzarakora mpari ubu rero uraza amategeko y'umugore ubu ndayazi ivyo wankoreye byose n'imbabazi naguhaye birakwiye ahubwo warakoze cyane nanje ndemeye yuko ikintu cyo cyose cyo ngaha mu rugo kindaba jewe ntuzosubira kuvoma ntuzosubira kumesa byose ni jewe yego cyane okay sheri hama ko witahuye ukamenya icyo umugore akwiye gukora mu rugo sivyo nanjye nzokora icyo umugabo akwiye gukora mu rugo sheri jewe nzokubaha kuko niko nabirivuga umugore baho umugabo nanje ndemeye ko nzokubaha icyo uzombwira cyose nzogikora sawa nanje icyo bibiliya integekano kugukunda sivyo nanje nzogukunda ndakubahiritse urumva ikintu cyose ukeneye je nzokiguha nk'umugabo yego sawa egome ariko umenye ikintu kimwe sivyo umugore amenye ibimuranga mu rugo nimba mufise ikibazo canke mugomba kudufata mugongo canke mugomba kwifatanya natwe mu bisata bitandukanye bigize Faraja Group nko gukina gufasha abagowe ivugabutumwa gutamba kuririmba canke gusereva mu manza zitandukanye mutwakure canke mutwandikire kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52. Faraja Group ikorera aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera aho naho ni mu Caramaga hahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid aho amabisi asanzwe akatira. Facebook yacu nayo ni Faraja Group Burundi.
Guadalupe.